Ndabaramukije bene data bakunzi, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo, subiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Dusenge. Mukunzi wacu Yesu, turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya twemereye kongera kuvuga ibyawe. Dusabye ngo bane natwe, ikintu cyose kitava kuri wewe gikubitwe hasi mu izina ryawe ryera Kristo. Maze muhemu wawe yera aturongorere kuvuga ibyo ushaka, kandi uhezagira abanyumva bose ubahe kwakira icyo ugombye kubakira. Ni mu izina ryawe ryera Yesu ndabisabye, amena. Haleluya. Nizere ko mukomeye kandi ndabashimira ko mushishikara kutwereka yuko mudukunda, mushishikara kutwereka yuko ibyo dushikiriza bibashikira. Nukuri ndashimiye Imana Data ahabwa icubahiro. Bene data, igituma tuvuga tukagira umwete kuvuga ni kubera iki? Nuko Data yaduhamagaye. Kandi Yeremiya yaravuze nawe ngo ntabivuze nobona ibara. Bene data nanje nuko. Hariho abantu bambajije ati yamara wewe kubera iki wewe uvuga ibyo abandi bose bahora? Ndababwira bati Imana yampamagaye, yatumye mva mu byo nari nkora, nkavuga nti Kristo Yesu ndaje, uyu nguyo niwe ntinya kurusha ibindi. Ntabwo yombwira ikintu ngo nanje ndeke kugishikiriza abantu, kandi arico natumiwe ko kubikora. Nuko rero nico gituma mubona mvuga, kumbure nkavuga n'ibyo bumenga nari guhora, ariko sindi hano ku bwanje, ariko ndi hano ku bwa Data yantumye. Imana nishimwe. Uyu munsi nje gusangira namwe ijambo riri mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Abitesalonike ku gice ca mbere. Turahera hariya ku murongo wa 3 haravuga ngo biradukwiye kwama tubashimira Imana bene data nk'uko bikwiye, kuko kwizera kwanyu gukura cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira. Imana ihabwa icubahiro. Nico gituma ubwacu tubirata mu mashengero y'Imana kubwo kwihangana kwanyu n'ukwizera mu guhamwa kwanyu kose n'amagorwa mushinyiriza. Ico nico kimenyetso co guca amateka kw'Imana kugororotse, ngo muze mwemererwe gushika mu bwami bw'Imana, ubwo namwe mubabarizwa. Kristo Yesu ashimwe. Kuko ari bigororotse ku Mana kwishura amarushwa abayatera, no kwishura mwebwe abayategwa kuruhukana natwe aho umwami Yesu azohishurirwa ava mu ijuru, azananye n'abamarayika b'ubushobozi bwiwe hagati mu muriro waka, yishure guhorwa abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Bazohanwa, nikwo guhona kw'ibihe bidashira, kuva mu nyonga h'umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe, ahazozira gushimirwa abera biwe, kuri wa munsi, no gutangarirwa kubwo abamwizeye bose, kuko intahe twashinze muri mwebwe yemewe. Nico gituma tubasengera iminsi yose ngo Imana yacu ibemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagarwa ryanyu. Haleluya. Kandi ishikishe ubushobozi ico munezererwa ciza cose n'igikorwa canyu cose kiva ku kwizera. Imana ishimwe. Kuri 12, kugira ngo izina ry'umwami wacu Yesu rishimagizwe muri mwebwe, namwe mushimagirizwe muri we, nk'uko ubuntu bw'Imana yacu n'ubw'umwami Yesu Kristo buri. Imana ishimwe. Bakunzi, hano
ni Pawulo yariko arabwira ishengero ry'Abitesalonike, ababwira ku byo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, y'amajambo yanezereye cyane mu mutima wanje. Aravuga ati ndabashimira Imana kuko kwizera kwanyu gukura, ati kandi n'urukundo rwanyu rurakura cyane, urukundo mukundana. Nshuti yanje, urabe yuko kwizera kwawe gukura. Bibiri iravuga ngo ukuri mugezemwo abariko mugenderamwo. Nukuvuga rero ngo kwizera kurakura. Hariho umuntu ageze ngaha mu kwizera, n'uyundi ageze hajya, n'uwundi ageze hajya. Ariko aho ugeze hose urabe ko kwizera kwawe kuriko kurakura. Kristo Yesu nashimwe. Hanyuma ijambo ryo ku murongo wa 5 haravuga ngo ico ni ikimenyetso cyo guca amateka kw'Imana kugororotse, ngo muze mwemegwe gushika mu bwami bw'Imana, ubwo namwe mubabarizwamwo. Bene data, iri jambo rirakomeye. Ngo ku Mana, ngo nicoroshe ku Mana guhana abantu batugirira nabi, kandi nicoroshe ku Mana wewe ntugahangane no kugwana no kugwanya. Oyaha, kuko Imana yo nyene nikwiye kugutabara no kukugwanira. Aha ku murongo haravuga, mu murongo wa 4 haravuga ngo nico gituma ubwacu tubirata mu mashengero y'Imana kubwo kwizera kwanyu, kubwo kwihangana kwanyu n'ukwizera mu guhamwa kwanyu kose n'amagorwa mushinyiriza. Mu guhamwa, bene data, nagomba tuvuge kuri iri jambo ryitwa guhamwa. Guhamwa umuntu yo kwiyumvira ngo ni ibintu tuzoshikamwo muri kazoza, ariko guhamwa ni ibintu bijana n'umukristo ahari hose, ni ibintu bijana n'uwizera Kristo Yesu, ni ibintu bijana n'uhagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana wese. Umuntu ahagarara mu ijambo ry'Imana wese azohamwa. Ahamwa nande? Ahamwa na bariya bandi batavyumva kumwe, ahamwa na bariya bandi umuntu ahamwa nabo bari kumwe, ushaka guhamwa nabo muri kumwe, ushaka guhamwa n'abandi. Ariko menya ngo muri Kristo hariho guhamwa, kandi muri Kristo hakwiye kuba ukwihangana. Haleluya. Paulo rero abwira Timoteyo, Paulo abwira Abitesalonike, arababwira ngo turabirata, turabashimira Imana. Iyo tuvuze ibyanyu turanezerwa, turishima, kuko ibyanyu bigaragara yuko mwihangana mu guhamwa kwanyu kose, kandi ibyanyu biratwereka neza yuko mugenda mukura mu kwizera. Imana ishimwe. Rero natwe bakunzi, muri etape ndimwo, muri etape urimwo, uhagarare mu kwizera. Iki kintu cyo kwihangana kibane nawe, kuko ibikugerageza bivana na nivo ugezeko. Ibi mvuga ndabizi birasobanutse neza mu maso yanyu, birasobanutse neza mu mitima yanyu. Ushobora guhamwa nabo mu nzu yawe kubera mutizera kumwe, mutabibona kumwe. Ushobora guhamwa nabo mu ishengero kubera yuko bashaka kuvuga ati wewe urakabije, gabanya, punguza, ugahamwa nabo. Ushobora guhamwa mu rujyo hagati y'abakozi bagenzi bawe. Ariko ndakubwira mwene data, muri byose wambara ikigwanishwa cyitwa kwihangana. Haleluya. Amagogo uri kuracamo uyu munsi ntayonzi, ariko wihangane mwene data, wihangane. Hariho Imana izi kwishura ababitera ikabibasubiriza mu nkoko, kandi Imana izi kuguhezagira nawe uhagarara neza mu kwihangana. Imana ishimwe. Ku murongo wa 6 haravuga ngo kuko ari bigororotse ku Mana kwishura amarushwa abayatera, no kwishura mwebwe abayategwa kuruhukana natwe, aho umwami wacu Yesu azohishurirwa ava mu ijuru, azaranye n'abamarayika b'ubushobozi bwiwe hagati mu muriro waka. Hariho umunsi Kristo Yesu azoza
kandi iyo munsi niwo dutegereje ngo azananye n'abamarayika biwe b'ubushobozi bwiwe. Ngo azananye n'abamarayika b'ubushobozi bwiwe, ngo hagati mu muriro waka, ngo yishure guhogwa abatamenye Imana n'ubutumwa n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu. Bene data, abatumvira ubutumwa bwiza, abatakiriye umwami Yesu, azoza kubahana. Nico gituma iyo tuvuga ubutumwa tuba turiko turabwira umuntu wese ataramenya Yesu ngo amwakire. Kristo Yesu ni umwami, Kristo Yesu ni Imana, umwemere umushitse mu mutima wawe. Haleluya! Kugira ngo iki gihe Kristo Yesu azoza, nawe uzosange waramaze kumwakira. Yesu nashimwe. Kuko ngo abatamwakiriye, ku murongo w'9, ngo bazohanwa, ngo niko guhona kw'ibihe bidashira. Ngo kuva mu nyonga h'umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe, ahazozira gushimirwa bera biwe kuri wa munsi no gutangarirwa kubwo abamwizeye bose, kuko intaye twashinze muri mwebwe yemewe. Data nahabwa icubahiro. Ko murongo w'11 aravuga ngo nico gituma tubasengera iminsi yose. Haleluya! Abasengera ngo bagirente. Umviriza icyo abasengera, icyo Paulo asengera ishengero ry'Itesalonike, ngo tubasengera iminsi yose, ngo Imana yacu ibemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagarwa ryanyu. Haleluya! Imana ibemere ko mumeze nk'uko bibereye. Iri jambo nshuti nkunda urisurinye, nawe uri wenyene usenge uti data mwiza, mbega uranyemera? Data mwiza, mbega ibinkora birakunezera? Mbega intahe yawe ubibona gute? Intahe yanje imeze ngwiki imbere yawe. Yesu we, ahantu mu nshuti nagomba uhahagarare. Paulo yarabizi yuko dukeneye intahe iva mu ijuru ku Mana. Dukeneye intahe, data dushingira intahe. Haleluya! Data dushingira intahe. Intahe y'uhoraho niyo yo, kuko data amenye mu mutima, akamenya n'ingene ugenda, akamenya n'ivyo wiyumvira. Paulo rero avuga ngo Imana yacu ibemere. Haleluya! Ngo turabasengera iminsi yose ngo Imana yacu ibemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagarwa ryanyu. Ngo kandi turabasengera kugira ngo ishikishe ubushobozi ico munezererwa ciza cose n'igikorwa cose kiva mu kwizera. Dusenga Imana ngo ishitse ca kindi mwifuza mu mitima yanyu, ca kindi muhahamiye kiva ku kwizera kwanyu. Uhoraho akibahe, uhoraho akibashikirize. Imana nishimwe. Haleluya! Yesu ahabwa icubahiro. Bene data, hari ijambo rindi nagomba hajya ku murongo wa 5 dusubira inyuma. Ku murongo wa 4 yarababwiye ku byo kwihanganira amageragezwa, ku byo kwihangana, ku byo kwizera. Ku murongo wa 5 acavuga ngo nico kimenyetso c'amateka kw'Imana kugororotse, ngo muze mwemererwe gushika mu bwami bw'Imana, ubwo namwe mubabarizwa. Iri jambo ngo muze mwemererwe. Haleluya! Uwihanganye, Bibiliya ivuga ngo uwihangana agashika kw'iherezo niwe azokira. Abihanganye nshuti yanje, wihanganira ivyo nyene, wihanganira ivyo kugira ngo Imana izikwemerere. Imana izikwemerere. Imana izikwemere. Kwemerwa. Ngo muze kwemererwa, muze mwemererwe gushika mu bwami bw'Imana. Tuze twemererwe gushika mu bwami bw'Imana. Haleluya! Turi mu rugendo, turi muri Kristo.
turiko turagenda ha muri Kristo rero hariho ama etape cyangwa ama eshere yo kubandanirizamwo. Niho Paulo yavuze ati muze mwemererwe gushika mu bwami bw'Imana. Hariho abantu bigisha uyu munsi bakavuga ngo warashitse muri Kristo, waravutse ubwa kabiri ukaba mu Mana, ngo c'est fini, ngo aho ubwami bw'Imana ni rwawe. Ariko umve nkubarire, warashitse, waraje muri Yesu, warakiriye Yesu, uramwakira nk'umwami n'umukiza, n'umwami w'ubugingo bwawe. Ubu rero raba ingene ugendera muri ubwo bwami, raba ingene ugendera hamwe muri Kristo, ingene ugendana na Kristo. Aha Paulo yarababwiye ni nkaho yoba yarasurinye canke yagiye areclaircisa, yagiye arahishura kamwe kamwe ku kandi. Aravuga kuko yarazi neza yuko abari muri Kristo bashobora kugeragezwa, bashobora guhura n'ivyago. Arababwiye tumviriza rero, aha nyene aha mwihangane kugira ngo muze mwemererwe gushika mu bwami aho Kristo azoza kudutorera. Haleluya. Ubu turi mw'isi, turi abana b'Imana, turi mw'isi, ariko tuzovanwa muri iyi si tuje mu bwami bw'Imana mw'ijoro. Aho naho avuga ati aho Kristo azozira muze mwemererwe. Inshuti uri kurankurikira, ube maso, usenga Imana, wihana icaha cose, kuko mw'ijuru nta vyaha bizojayo. Ntuzivuge ngo naramenye Yesu birakwiye, hanyuma ngo ucugendera mu vyaha vyawe wibaze yuko uzohava ushika. Oyaye, tubandanye ntiduhombe ivyo twakiriye. Turi mu rugendo, turindire kuzoshika. Paulo yabwiye neza aba bantu ati muze mwemererwe, mwihangane, mugende nk'uko Imana ishaka, mugumye ukwizera, mugumye ukwizera, mugendere mu rukundo, urukundo rwanyu rukure, ukwizera kwanyu gukure, ukwihangana kwanyu gukure, aho mugeze mukure. Haleluya. Kugira ngo muze mwemererwe. Imana niyo barabibona ati aba baremerewe. Ntahe y'Imana niyo nziza. Imana ishimwe. Imana idufashe, Imana utugirire neza. Turi mu rugendo, ntitwibagirwa yuko turi mw'isi, kandi Satani agwanya abana b'Imana, nawe nyene araha. Turi kumwe, turi kumwe, araha. Nico gituma iri hode autour de nous, yivuga nk'intambwe igomba kuturotsa. Aguma tugeta, aguma dukurikira, ariko tuzomunesha umunsi tuzoba twinjiye mu bwami kwa Data. Haleluya. Ngo hariya nta kugwara, hariya nta kuruha, ariko aha mw'isi haracariho kugwara, aha mw'isi haracariho amageragezo, aha mw'isi haracariho ibintu byinshi bitugoye, ariko mw'ijuru kwa Data iyo twizeye kuzoja nta ngorane zibayo. Ico gituma rero tukiraha twihangane, tugwane tunesha. Umwami Yesu Kristo abahezegire. Naya majambo nagomba kuganira namwe, ngo kwizera kwanyu gukure, urukundo rwanyu rukure. Naya majambo nagomba kubabwira nti Yesu Kristo ari ku rugi, agira nze gutora umugeni wiwe, ngo azozanana n'akamo k'abamarayika. Niko twabonye, ngo azananye ngo n'abamarayika b'ubushobozi bwiwe. Haleluya. Ngo hagati mu muriro waka, azoza mu bushobozi bukomeye cyane. Haleluya. None rero Imana idufashe, Imana idushoboze, Imana itugirire neza, duhagarare tudatsindwa n'isi yose. Twame dusenga Imana kugira ngo Imana yacu izotwemere, itwemere nk'uko tumeze, nk'uko bibereye abana b'Imana. Ujya murongo w'11 ubusubiremo urabe. Mwene Data, Yesu Kristo aguhezagire, Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguha inkomezi. Haleluya. Yesu Kristo aguhe kugwana unesha. Imana ishimwe. Turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi igoye, ariko hamwe n'ibyo duhagarare tunesha, duhagarare tugwane, twihangane. Yesu Kristo abaho umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo.
data ndaguhaye icubahiro kuko umpaye kuganira n'abantu bawe ndakwinginze Yesu Kristo ngo ubahezegire ubarabe ubakomeze mu izina ryawe ryera Yesu bongera ukwihangana bongera ukwizera urukundo rwawe mwami Imana rukure muri bo mu izina rya Yesu Kristo data ubemere ko bameze nk'uko ugomba haleluya ubarabe Yesu urabe ko bagenda nk'uko ushaka urabe ko bameze nk'uko bikwihamagarwa wabahamagaye Mana data wa twese urabe kubemera mwami intahe yawe niyo y'ukuri ngushimiye kubyumvise kandi ubakoreye ni mu izina ryawe ryera Yesu amen. Numero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46. Imana ibubashe bahezagire kandi ishene turiko nishene habonayo. Yesu Kristo abane namwe amena. Haleluya urakoze mwami.